Shalom shalom ndarabukije mwese mu izina rya Yesu. Umunezero udasanzwe wese yongeye kutugira ubuntu wandushobora gusangira ijambo ry'Imana. Kazi usangira ijambo ry'Imana ni ubushobozi mu gukira, ubushobozi mu gukira tugomba twakire. Igikorwa kidasanzwe Imana yakoze, ubushobozi buri mu gukira. Ni igiki Imana yakoze ku buzima bwacu? Ni igiki Imana yakoze? Hari igikorwa Imana yakoze ni byiza tugitaho. Namandabwira ati biritugira ngo muzomenya ukuri hamwe n'icyo kubaho kwidegenja. Umaze kumenya ukuri ni iki? Rero ukuri ni ijambo ry'Imana. Yesu yakunda ngo ni jewe nzira n'ukuri. Yesu niwe jambo, mbere jambo yaranye na Data, kandi uwo jambo yari Imana. Ni Yesu uri kuramenya ukuri, uri kuramenya ijambo ry'Imana, uri kuramenya igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, uri kurahishura, uri kuramenya ukuri kudasanzwe. Rero cyane dusangira hamwe ijambo ry'Imana mu buryo budasanzwe. Ndashaka by'ukuri ntaho nkurikirane ukurikirane no video uyiheze, ndazi yuko uza kubona igitangaza kidasanzwe ku buzima bwawe. Reka dusangire hamwe ijambo ry'Imana. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo muri Yesaya igice cya 53 haravuga ngo umurongo aho wa 4, nukuri nizacu ntimba yishizeko nyacu niba barayikoreye, ariko tweho twabunyimbire muwakubiswe muwacumiswe n'Imana akicurikishirizwa n'akabongo. Yamara yacumitiye ibyacu bicumuro, yajanjagura ibyacu bigabitanye. Igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, kandi imishishago yiwe niyo idukiza. Rero unyumviza kino kintu bitwa ngo nukuri nizacu ntimba yishizeko niyacu mibabaro yikoreye. Igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri Kristo Yesu. Hari igikorwa cyakoretse, menya tawo igikorwa Imana yakoze ku buzima bwawe. Hari igikorwa cyakoretse kugira ngo ushobore kugendera mu bushobozi bwo gukira mu magara meza adasanzwe Imana yatanze. Burya Bibiliya tugereza ngo nukuri nizacu ntimba. Yesu yarazi ntimba icarico, yarazikoreye intimba. Ushobora kuba ufise ingwara kanaka bakubwira kidashobora gukira, bakubwiye yuko iyi ngwara ishobora gukira, barakubwiye yuko iyi ngwara ntibikunda, ariko ndagomba ndakubwire ngo ijambo ryatubwiye ngo mu mishishago yiwe muri yidukiza, mu nguma ziwe nizo zidukiza. Bibiliya iratubwira ikintu kimwe gikomeye cyane. Icete cya mbere Yohana yanditse ibice byabo bya 5 umurongo w'9 haratubwira ngo niba ko twemera intahe ishinzwe n'abantu, mbega intahe y'Imana yo sagaheta. Niba dushobora kwemera intahe y'abantu, nuko avuga ati ingwara nikera, ingwara iragoye, ingwara ntishoboka, muga iyo ni intahe y'abantu. Muga hari intahe y'Imana, hari igikorwa Imana yakoze. Haleluya. Intahe yashingiye umwana wayo Yesu Kristo. Intahe yamushingiye nuko yamushingiye ati hari amagara meza watanze, inguma ziwe nizo zidukiza. Imana yabicubaye. Reka dusome. Haleluya. Cyati cya mbere Petero yanditse, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Merci Saint-Esprit, urakoze mpemera, urakoze mpemera. Turasoma mu izina rya Yesu. Avuga ngo ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe, abambwa ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha twe kugoroka. Inguma ziwe nizo zabakijije. Haleluya. Inguma za Kristo Yesu nizo zagize iki? Zadukijije. Bibiliya yatubwiye ko twakize niba twemera intahe ishinzwe n'abantu. Mbega intahe y'Imana sagahita, ari amagara meza Imana yatanze ku buzima bwawe, uza warakize. Bibiliya tubwira ikintu gikomeye cyane, ntiturongorwa n'ibyo tubona, turongorwa n'ibyo twizeye. Icyete cya kabiri cyandikishije ry'ikoni ibice 5 ku murongo waho witwa ntiturongorwa n'ibyo tubona, turongorwa n'ibyo twizeye. Ibyo tubona ntiturongorwa na sexual, ibyo wiyumvamo, ibimenyetso kanaka, ibyo sivyo biturongora. Ibyo wakubwiye, ibyo ubise sivyo biturongora. Ukuri ni uko Imana yarakubwiye kwakize. Si umuntu yavuze kwakize, ni Imana ikubwira ko imishishago ya Kristo Yesu ari wakiriye gukira ingwara, mu nguma ziwe ni wakiriye gukira ingwara. Imana yarayivuze ko hari ikintu yavuze kidasanzwe, warakize. Emeranya. Niba umuganga yakubwira ngo ufise ingwara ikanaka, emera ko n'Imana yavuze ngo warakize. Mu mishishago yiwe ni wakiriye gukira. Imana yabicubaye. Rero akira, wakira ukwemezwa, hagurutswa mu kwizera kwawe, intahe y'Imana n'agaheza. Nagira mfata umwanya nsengera umuntu wese ukora urwaye, wakira ugukira. Ubushobozi bw'Imana bugukize. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera n'umuntu yakira nkurikirana, ndafise hagwaye mu izina rya Yesu Kristo, ndatangaje gukira mu izina rya Yesu Kristo. Wakira ugukira, warahezegiwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amen.